yega uwivye tubate uwivye leta agaca yego naho yaranyegeje akagura ibintu wenyene yigurira amateka aramuhana ku mategeko nyine warahanwa none twagocuba yuko uwivye amahera yayaguze ibintu we ko ari kumureka yega déclaration de biens avuga amahera ufise trésorerie gusa ka none nyimba wivye amahera ukacubaka amazu makarati yose ushatse ukagure amajipe 10 nanga ukagira iki uzugira gute waza nguca wera kandi amategeko yaguhana hari ikintu kibuze muri ibi bintu kandi leta nivyumve birakorwa mugabo turacabuze intumbero n'amategeko meza reka arabikurikira bari yo kwifatira tesorisation nyene nayo nyene nimbi urumva mugabo abantu nibigishwe sohora amategeko avuga ati ufise miliyoni 10 kirazira kuzibika mu nzu par exemple 200 zishe kuri banki kwiragiza amabanki murabe tode nk'ivyo financier ingene ingana todo penetration de banque mu bantu uko nyimba ari nko mu commerce yibera nk'inyamureza canke n'ikiko sanga banki ya mbere imwegereye iri ku biro bita cyo tutije umwanya nzuza gucari ya ntonda shaka kwirangurira ibintu shaka kwa n'umudana dasanzwe mbere atari no muri vya leta tawe yivye bwakabika amahera gutyo gusa yi umva ibi birashaka kuza cyo bitari dommage collatéraux bikagurisha no mu mporero n'abandi bantu uko yavuga ati jaho yabika nta tegeko ariko ndarenga arwangiye yuko itari itegeko narenze kumenya ati we naye wayabitse wayivye bakindi cyako dekarate by'abajya kuko nyimbara abashora kwambivye igihugu barabira mu makozi ba leta bakuru ni ya declaration de tuvuga kuki batayigira kugira uzurabana kuko ubutunzi butasigutse ikibuza ko declaration de nayiba kugira ucureka ubutunzi rero ntibwasigutse ni sindavyumva kandi amategeko abisaba tuza kujogera amategeko yawatse ingene bigenda niki mugabo ibyo gutezuriza nibarabe ingene bigwanywa bifatiye ku kwigisha n'amategeko no kuraba ingene amabanki ari karakora mu gihugu harama mumva gusa nk'ibanki mugasanga utonda nk'isaha y'umunsi wose gutora amahera